Tubahe ikaze kandi bakunzi banywanyi bacu tugiye kurabira hamwe ido n'ido ry'ibiriko biraba muri Ukraine hagati y'igihugu c'Uburusiya na Ukraine, intambara imaze hafi igice ukwezi n'igice iriko iraba. Iyi ntambara rero Uburusiya bwayitanguje buvuga ko butanguje ico bise special operation. Iyi ntambara ngo ari iyo kubohoza uduce twa Luhansk na Donetsk twari tumaze kuvuga ko twikuye ku gihugu ca Ukraine. Ibihe rero vyari bimaze igihe kininiya cane gose abasirikare b'Uburusiya bugarije imipaka, maze Amerika ikabandanya ivuga ko ibona ko abasirikare b'Uburusiya bagomba kwambuka bagatera muri Ukraine. Ibi benshi barabidutako bakavuga ngo nta ntambara izoba, ndetse natwe twarabivuga mu kinyamakuru cacu badukurikirana kuri Facebook bakatubwira ngo intambara iri mu mitwe yacu, nta ntambara izoba. Rero budakeye kabiri intambara iraba, intambara imaze kuba abasirikare b'igihugu ca Ukraine nabo bari basanzwe bari ku mbibe zose bacungira imbibe zabo baranashwe, ndetse benshi barapfa barirukanga gushika aho mu gihe gito abasirikare b'Uburusiya bari bamaze gushika i Kiev ku nkengera z'umurwa mukuru wa Ukraine, nubwo batashoboye gufata umurwa mukuru wa Ukraine, ndetse bakwiragira no mu ntara hirya no hino baratera barabandanya. Ariko rero igisirikare ca Ukraine kiza kwihagararako ko benshi nkuko bari babiziga bari bazi ko igihugu c'Uburusiya giteye Ukraine mu minsi mikeya kizoba cafashe kino gihugu, ariko siko vyagenze. Rero igisirikare ca Ukraine kibandanya kwihagararako, ndetse n'abanyagihugu barafasha kuko abanyagihugu benshi baciye binjira mu gisirikare baronka n'ibigwanisho vyinshi bivuye mu bihugu vy'Uburayi na NATO, maze abanyagihugu n'igisirikare ca Ukraine bahava baronka n'abise abakorerabushake bavuye mu bihugu bitandukanye, abasirikare bavuye muri Amerika n'Uburayi n'ahandi hose baje kubashigikira, maze intambara zirakomera, aho Uburusiya bwavuye bukabona ko intambara gufata kino gihugu cose bitacoroshe, na cane cane ko igisirikare c'Uburusiya habayemwo benshi cane gose bahemukiye igisirikare c'Uburusiya, bamwe bakagurisha ndetse bakagurisha n'ibikoresho vya gisirikare. Hari abasirikare b'Abarusiya benshi bagurishije amaburende yabo bayagurisha ku gihugu ca Ukraine, kuko ngira ngo bari basanzwe ari bamaneko aba Ukraine, ariko bakaba bari mu gisirikare c'Uburusiya. Rero ibi vyose abagurishije amaburende ndetse n'abishikanye n'ubu harimwo n'abategetsi bakuru mu gisirikare c'Uburusiya bari muri Ukraine bari batumwe muri iyo operation, bakaba barishikanye, ndetse bakaba bariko barafasha n'ubu igisirikare ca Ukraine, aho no muri iyi misi babonetse mu biganiro bavuga ko bishimye kwifatanya na Ukraine bahemukira Perezida Putin yari yabatumye kuri mission. Ibi rero vyatumye igisirikare c'Uburusiya kibona ko kigomba kubanza gukora neza, aho mu biciye ku buvugizi ubushikiranganji bwo kwivuna amaso igihugu c'Uburusiya caje gise kimenyesha ko kibaye kiravana abasirikare muri bice vyose, ndetse kigiye gufokasinga ku gace bise Donbas region. Aka nako agace kagizwe n'intara ya Luhansk na Donetsk na Mariupol. Hakaba rero hariho abasirikare b'Uburusiya bavanye muri tuno duce baciye bazanwa kugira ngo basange abandi bari bahari, kugira ngo nibura Uburusiya bube burafashe zino ntara. Ariko rero nk'uko vyasubiye kugaragara, Uburusiya rero bwamaze bwongeye gusubira kwerekana ko n'ubundi operation yabo itagiye guhagarara kuri utu duce, kubera Uburusiya bigaragara ko buriko buregeranya abandi basirikare benshi cane gose, ndetse uno munsi hasubiye kuboneka kuri za satellite abasirikare benshi n'amaburende menshi n'ibikoresho vyinshi vya gisirikare biriko biravanwa mu ntara zimwe zimwe z'igihugu c'Uburusiya vyerekezwa ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine, aho bivugwa ko n'ubundi Uburusiya buriko buritegurira ibitero bikomeye, ndetse buhindura na strategy bwakoresheje. Bavuga ngo Uburusiya bwahise buhindura bamwe mu bakuru b'igisirikare ndetse n'abari bayoboye runo rugamba. Bikaboneka rero nk'uko abasesanguzi b'amakuru ya gisirikare babivuga ko Uburusiya ku kiguzi ico cose budashobora kwemera gutakaza iyi ntambara uko nyene, kubera Uburusiya hamwe bwotakaza iyi ntambara kuba bugaragaye ko butajambo bufise muri
communauté internationale. Ibi rero bikaba vyotesha agaciro igihugu c'Uburusiya, ari naco gituma bivugwa ko igihugu c'Uburusiya kigomba gukora ibishoboka vyose kugira ngo gitsinde runo rugamba ntikimaramare kuri tere. Rero Uburusiya na perezida wabo Vladimir Putin bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo basubire batanguze runo rugamba bakomeze, ndetse baboneka ko bagiye gusubira no gutera mu bindi bice bari bavuyemo. Ariko rero nubwo biri uko igihugu ca Ukraine naco kiriko kiraronka imfashanyo nyinshi cane gose z'ibikoresho bikomeye vya gisirikare, ndetse hari ibivuye muri Amerika n'ivyavuye mu Bwongereza. Ibi navyo rero bikaba bigaragara ko urugamba rugiye gukomera, ndetse muri kano gace nyine, muri kano gace k'agahengwe Ukraine ikaba yararose abandi basirikare bashasha baje bava mu bindi bihugu b'abakorerabushake, baje gufashanya n'abari basanzwe bahari kugira ngo bafashe gushigikira ingabo za Ukraine kurwanya umwasi nawe akaba ari Uburusiya. Uburusiya rero bwitegura na Ukraine yitegura, intambara zigiye gukomera. Lithuania nayo ikaba yahaye ibikoresho vy'amamisire vy'amantimisire igihugu ca Ukraine. Amantimisire ya S-300 akaba asanzwe akorerwa mu gihugu c'Uburusiya, ariko akaba abasirikare ba Ukraine bazi kuyakoresha neza. Amantimisire rero, aya masysteme ya defense yahawe igihugu ca Ukraine, akaba ari ayo kugishigikira mu kwirinda ibitero, na cane cane ibitero vyo mu kirere. Ariko igihugu c'Uburusiya cemenyesheje ko ibikoresho vyose vy'intambara bigiye kwinjira mu gihugu ca Ukraine ko Uburusiya buzobisambura. Iyi ntambara rero nk'uko biboneka bigaragara, intambara ikomeye cane gose itagiye guhera. Ikindi naco gishobora kuvuka muri ino ntambara, abasesanguzi bavuga nuko iyi ntambara ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose, kuko biraboneka ko ku mpande zose nta migambi ihari yo gusubira inyuma. Uburusiya nta mugambi bufise bwo gusubira inyuma budashitse ku ntumbero yabwo, kandi igihugu ca Ukraine naco nta mugambi wo guheba wo kwemera gutsindwa muri ino ntambara bufise. Rero bivuga ko ibintu bikomeye cane gose, atawuzi neza ingene bizohera, ko abatasi b'Abanyamerika n'abatasi b'Ubwongereza barahangayikishijwe n'umurango n'ubu bibaza ngo what is the next move, n'uyuhe mugambi wa perezida Putin mu gihe yotsindwa, vyoboneka ko yatsinzwe. Mbega ntiyohava yikora ku bigwanisho vy'ubumara? Mbega ntiyohava agira ishavu agatera ibindi bihugu vy'Uburayi canke agatera Amerika? Ndetse bibaza vyinshi cane gose, ariko ntawuzi neza ibiri mu migabo n'imigambi ya perezida Putin. Nubwo intambara iri uku, Abanyamerika n'Abarusiya Abanyamerika n'Abanyaburayi na NATO baracavuga ko badashaka kuba kwisuka muri intambara, aho bavuga ko bo bayitegereriye igihe Putin yotera igihugu na kimwe mu bihugu bigize umuryango wa NATO ariho boza muri iyo ntambara. Ati kuri ubu rero tuzokomeza dufate ibihano Uburusiya, dukora ibindi byose bishoboka dushigikire Ukraine, ariko nta ntambara tugiye kujamwo yeruye hagati yacu n'ingabo z'Uburusiya. Ibi rero na minisitiri wa mbere w'Ubwongereza aheruka kugendera ku munsi w'ejo igihugu ca Ukraine, yongeye kumenyesha ko atamugaye n'imigambi igisirikare c'Ubwongereza canke NATO bafise wo kuja kurwana muri Ukraine. Ese bavuga ko ahabo ari ugushigikira Ukraine mu bikoresho biboneka mu bigwanisho no mu bindi bikoresho vyose Ukraine ikeneye, ariko ubwabo batazoza kurwana. Ndetse akaba ari navyo vyatumye bavuga ko badashobora gutanga indege z'igisirikare, kuko bisigura ko indege z'igisirikare nyinshi abasirikare ba NATO aribo bazi kuzikoresha. Vyo basaba ko abasirikare ba NATO aribo bazigurura mu kirere ca Ukraine, bakaba aribo rero barasana n'igisirikare c'Uburusiya. Ibi navyo rero bakaba bavuga ko vyohava bivyara intambara ya gatatu y'isi, ari nayo bavuga ko batifuza. Nibi rero twariko turabiye hamwe mu ncamake ibiganiro, ntawuzi neza aho bizoherera, aho intambara izoherera, ariko ico tubona Putin n'abasirikare biwe barakomeje, ntabwo bagomba gutsindwa muri intambara uko vyagenda kose igihugu cose, kuko Uburusiya bwabusevye. Turaguhaye ikaze rero nawe ubundi dukurikirana ubwira ico bivuzeko muri commentaire ngaha kuri channel yacu, kandi wibuke kugira subscribe canke s'abone ukoresha igifaransa
Murakoze cane gose, turababwira amakuru uko biriko biragenda n'ibiriko amakuru mashasha. Amakuru mashasha uno musi kandi twavuze nuko igisirikare ca Uburusiya casubiye gutera ibitero vyinshi cane kuno musi, aho ndetse igitero kimwe cahitanye abantu bashika 50 bivugwa ko bariko barahunga, ndetse bakaba bavuga ko basambuye n'ibirindiro vya gisirikare n'amamodokari y'ingwano y'Uburusiya. Naho ubutaha rero murakoze, mudushigikire kugira sabone canke subscribe ku bakoresha igifaransa. Murakoze, Imana ibahezagire mugire aho muba mwubahwe.